Ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu gihugu ni kimwe mu bibazo vyabajijwe umugwi ceni ujije gutegura amatora. Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishirahamwe ryishinze kurwanya abaryibiturire n'abasesagura amatungo ya reta, akibaza ingene ibikorwa vy'amatora bizogenda mu gihe ico kibazo c'ubukene bw'igitoro kidatorewe inyishu vuba bwango. Murabona ikibazo c'igitoro kigira gikwize imyaka 2-3 hamwe vyoba vyahivye bari vyiza mugabo hamwe cyo bakitarahera mutekanya gute kw'igitoro kizoboneka ku bantu bose bazoba bajejwe kuri kumwe kuko bavuze resurrection inclusive no kuvuga yuko bose bagomba kuba bameze kumwe mutekanya iki hazokogwa iki kugira ngo bose nibamba bagiye kwiyamamaza bazogende bose bashobora kuronka igitoro kumwe canke bazoronka ibindi byose kumwe. Eka na Pancrace Cimpaye aserukira imbere y'amategeko amashirahamwe abiri yigenga, ayo makenga akaba yafise akabona ko umugwi ceni ukwiye kuraba nimba ufise uburyo bukwiye bwo gutegura amatora kugira ibikorwa vy'amatora ntibizohungabane. Ariko bashobora abapartner mukabya turabona igitoro isaba amadolari. Aya matora yo kugira ngene neza turakiriye amadolari umugwiseni uronke igitoro. Prosper Nahugwami arongoye umugwi ceni akaba yishuye ko ikibazo c'igitoro kiri mu minwe ya reta, nayo ikibazo c'uburyo akaba yavuze ko ceni ikoresha uburyo ihawe na reta ko gushika ubu uwo mugwi ceni utaragira ico kibazo. Ibyo bibazo tumaze by'igitoro bya transport n'ibindi ntagarutse kuvuga biri mu nda ya Republika nayo irafise abayibazwa na n'igihugu ni ukwiye aya mahera zanana nagira ndabwire ko atampungenge nini dufise ikibazo c'amafaranga niho kiri n'urubanza rw'igihugu inzego zizokubitinze bipfunsi aya mafaranga turizeye ko azoboneka. Ivyo biriko mu gihe ubukene bw'igitoro bumaze ikiringo cabawe imyaka 3 nkuko bishikirizwa nayo mashirahamwe yigenga, dayo amatora ya mbere y'abashinga amateka akaba azobigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 6 uyu mwaka wa 2025.